iyo uhagaritse gukorera mu ngabire yawe uba uhagaritse kubaho. Uburyo bwacu bwo kubaho ntibugaragarira muri respiration canke ku mutima utera. Uburyo bwacu bwo kubaho ni igihe tubayeho dufonctiona muri don Imana yaduhaye. Nico gituma biri important kuvaloriza no kuvomerera no kubera amaso ivy'Imana yadushizemwo, kandi gushishikara kubibamwo nivyo bigenda bitwugurira imiryango bikaducira inzira. Yosefu ingabire yiwe yaramuteje ingorane kwa Potifari, ariko kandi nubwo yamuteje ingorane kwa Potifari, iyo ngabire nyene yaramutabaye kwa Farawo, imupositiona ahantu atamunyamahanga yoja mu gihugu gikomeye nka Egiputa y'ico gihe. Ariko tubona yuko ingabire we yamuciriye inzira. Ugomba kwiga kuraba indani hawe. Tubaye muri education na culture, ndabibwira aba bavyeyi duhejeje gusengera abana n'abandi mu gifisa abana bato, tubaye mu mico aho kenshi ata muntu atubaza ivyo twiyumvamo. Ivyo twiyumvamo, ivyo dukunda biri neglige, kuko dukura already yaba education canke y'amashuri canke yo mu miryango ishaka orienter ubuzima bwacu muca batureze canke abatureze bakunda. Ariko umuntu akarinda kura, dora tubibona muri classe ya gatatu, umuntu akarinda akura titahura en terme ya don canke passion imurimo. Hama kubera ico kintu atagisobanukiwe, umuntu akabaho ega akora akazi anahembwa, aho ugasanga nubwo akora ubundi buzi kandi akanahembwa, ntari epanui mu buzima, kuko ikintu kizana satisfaction na épanouissement mu buzima bw'umuntu sama vacances afata, sama faranga afise, sama connexion canke ama connaissance afise, si bihugu amaze kujamo canke si iki na kijya. Ikintu kizana épanouissement mu mutima w'umuntu nukwimenya hamuga fonctiona bivanye n'ico wagizwe.